Ndabaramukije mwese banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri no mboneshakure yacu kandi yanyu ya ECTV. Mboneshakure yabemereye kuja baha amakuru atandukanye avugwa irya nino nkuko mubizi tubashikiriza amakuru avugwa muri politike zivugwa mu mutekano, ivyo tuba twatoje amasoko yacu atandukanye cancana amasoko yegereye ubutegetsi n'ibindi vyinshi cyane biba bigenda biragarukwa ko twababwiye ko inyinyurano ridasanzwe ririko riraba mu bihangange Perezida Ndayishimiye ngo asigaye ari nk'agati kari mu nyanja, aho Perezida Ndayishimiye adafise uwumufasha, aho nka bose bamaze kumuvako bakabona ko umukuru w'igihugu agomba kwifatira ibintu byose mu minwe. Ivyo rero bikaba birimwo gutesha agaciro ndetse no kutubaha inshingano ndetse n'amabanga aba yarajejwe abategetsi. Gutyo Perezida Ndayishimiye ubwiwe yavuze ko abo bari kumwe mu burongozi atanumwe amufasha, ngo yarabuze uwumufasha, yaco gituma ariko arifatira ibintu mu minwe. Ivyo rero vyoba vyatewe no kutumvikana kuri hagati y'abategetsi, kuko ibintu nka vyose bamaze kubimurekera, kuko babona ko ibintu vyose yavyishizwemwo, yoba mu rudandazwa rw'igitoro, hoba mu vy'ubutunzi, ivyo vy'amabuye y'agaciro canke se ubutare ndetse n'ibindi vyinshi cane. Bamwe babona ko Perezida Ndayishimiye yoba ariko arisamburirako nk'impene. Abategetsi nka bose bakomeye rero baramaze kumwihoza kugira barabe uko bizogenda. Perezida Ndayishimiye ayo makuru yarayamenye, ni muribuka igihe yavuga ko hari abagomba kumusiga wenyene kugira ibintu bimuyangarane. Perezida Ndayishimiye yaravuze ati muzokwanka ko tugendana ariko sinzobakura, tuzogumana. Hari abakora amabi kugira ndabirukane ariko abo bose nta numwe tuzogumana, tuzobandanya. Perezida Ndayishimiye rero abona ko hari abantu batamwerekwa kandi batifuza ko yoshika kure canke yobandanya kurongora igihugu. Gutyo rero bakaba bariko baramutererana cane, mbere bakanerekana ko badashigikiye imigambi yiwe. Perezida Ndayishimiye nawe ati byose nzovyikorera. Umukuru w'igihugu mu majambo yiwe ati jewe kuza kumbwira ngo amategeko ngo atari umushikiranganje w'ubutare n'agataka abikoze kirazira. Umukuru w'igihugu ni umushikiranganje w'ubutare n'agataka. Umukuru w'igihugu ni umushikiranganje w'urwaruka. Jewe ndi umushikiranganje w'intwaro yo hagati. Aba ni abafasha banje. Wewe bikunaniye ndavyikorera. Aya majambo Evariste Ndayishimiye yayavuze kwigenekerezo rya 19 z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka 2024 muri Butaganzwa mu ntara ya Ruyigi. Perezida Ndayishimiye avuga ko igihe cose abajejwe amabanga batazoyakora azoca yifatira mu minwe ayikorere, abo bandi nabo babandanye guhembwa ataco bakora. Ivyo yabivuze ahereye ku bategetsi boba bavuga ko umukuru w'igihugu hari ivyo yahenzwe kuri bwa butare bwo muri komine Busoni. Perezida Ndayishimiye akaba avuga ko abo bategetsi baguzwe n'abazungu kugira burya butare bugume bunyegejwe. Perezida Ndayishimiye benshi babona ko ibintu vyamaze kumucanga kandi ko igihugu camaze kumunanira, mbere n'abari kumufasha bakaba bariko baramuvako kubera ko abandanya kubamaramaza ndetse no kubereka ko ataco bashoboye, ahubwo akabandanya kwerekana ko umuryango w'umukuru w'igihugu nawo ubwiwe aribo bashobora gukora ibintu nka vyose. Muramubona ko yirirwa arazunguruka igihugu, wahora abikora ndetse afatanije n'abandi bashikiranganje. Yahora ari umushikiranganje w'intwaro yo hagati, yari Gervas Ndirakobuca mu gihe yarakiri umushikiranganje w'intwaro yo hagati, ariko muri kino gihe Gervas Ndirakobuca aranumye, ntiwomenya ko hari ibibazo bikomeye biriko biravugwa hagati ya Perezida Ndayishimiye na Ndakugarika. Ariko nanone umukuru w'igihugu ngo niwe vyose avyica, kuko Gervas Ndirakobuca nk'umugabo w'ijunja n'ijambo yararahiye ararengwa ko adashobora kuja mu bikorwa canke kuja kugirana ibiganiro ndetse no kumvikana n'uwavuga ko yoba arongowe n'umugore wiwe. Biravugwa ko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angelina Ndayubaha ariko aracanishamwo inzego ku rugero rutari bwigere bubaho mu Burundi. Mbere bakamwe bakabona ko Perezida Ndayishimiye azokwegerwa n'umutambukanyi wiwe Angelina, aho Angelina ari mu rudandazwa ndetse ariko arihagira amatungo ndetse n'amahera atari make abagenewe gufasha ibikorwa vya leta, akayashira mu ishirahamwe ryiwe Fondation
Bonne Action Umugiraneza. Iyo fondasiyo rero ikaza ishigwamwo amafaranga atari make y'igihugu ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye birimo urudandazwa rw'igitoro ndetse n'ibindi vyinshi, aho bivugwa ko urwo rudandazwa rw'igitoro rukorwa mw'ishirahamwe Prestige ryegukira Angelina Ndayubaha, ari bimwe mu biba vyarazingamitse igitoro mu Burundi, akaba atanima rihaboneka mu gihugu c'u Burundi. Abantu rero mutemera ko Perezida Ndayishimiye yamaze kunanirwa muzobibonera mu bikorwa vyiwe. Bagenzi nimureke kumugora, Perezida Ndayishimiye tumusabe vuba ibiva muri ubwo butare tubibone, maze abarundi batore akoyoko. Atwemereye imiliyoni 50 z'amadolari buri kwezi, atwemereye ko atabafasha Uburundi agikeneye na kare ngo bamukangisha ubumiliyoni 10 bw'amadolari. Abarundi dukeneye igitoro, dukeneye ifaranga rifise agaciro, dukeneye gusubira kuronka amazi mu mabombo, dukeneye kubona amazi mu mabombo. Hari karitsiye za Bujumbura zimaze indwi zirenga zitabashe kuronka amazi. Hari ibibazo bitari bike mu Burundi, dukeneye amabarabara meza, dukeneye agasukari ku kabeyi keza, dukeneye agashahara gafadika, dukeneye amashure meza, dukeneye amavuriro meza. Perezida akanoti yakabonye, nta kibazo gisigaye, ahubwo naduhe isango ryaho tuzotangurira kuvoma, nawe ubu si bimwe vya 2060. Ariko perezida n'abamuhanuye ntuze urabavuna, kubera ko hari ivyo bataraba gose kandi biyobagiza. Burya uwo mutegetsi yavuze iryo jambo, ntugire ko umucira urubanza utamwumvirije. Si vyiza kwibwira ko abazungu bamutumye, vyiza mwumviriza hanyuma mugatohoza. Abakuru b'ibihugu benshi barononegwa n'abama babakomera amashi niyo bihenze, kuko baba bagomba ko baguma hafi y'ubutegetsi, gutyo ntibabonwe nabi n'ababarongoye. Perezida iki c'imyaka 50 ababirigi bamaze bimba ubwo butare, muragishishoza neza. Ababirigi batwaye Burundi imyaka 46 kuva mu 1916 gushika mu 1962. Nawe ntibashitse bimba ubwo butare, barafashe akanya ko kuburondera. Hari abahinga mu vyo gucukura ubutare bemeza ko ababirigi basize bakoze ikarata yerekana hari ubutare nka kasiterite na koruta. Boba rero bagiye berekanye ko iziriho cane muri Kabarore, Murehe na Ntega. Ubwoga perezida ntivyoba vyiza muhamagaye abahinga b'ivyo bibazo kurusha kumviriza cane abadandaza bababwira ivyo mushaka kumva gusa. Umudandaza yamafise igiharuro ciwe. Vyiza rero hohamagagwa abahinga babinonosoye. Ko OBM itavugwa muri kino gikorwa, Perezida Ndayishimiye ariko aravuga cane muri kino gihe ko kigiye gushayura Uburundi, ko kigiye gukiza Uburundi. Perezida Ndayishimiye ko perezida ubwo ikigo ca leta kijejwe ubutare OBM ntimwogihe igikorwa co kubigira neza ivy'ubwo butare, gutyo bigakorwa neza vyisunzwe ubuhinga bwose bugezweho. Ubwo ku kibazo gihambaye gutyo urwego mwishiriyeho mwebwe nyene ntimworoha ijambo, gutyo mukaronka umuco ukwiye imbere yo gutangaza no gufata ingingo. Perezida inzego mwizeye z'ubutungane nka Procureur General de la République ko zatubwiye ko bamwe muri abo bantu muriko murizera ari abasuma bakomeye bayogoje ubutunzi bw'u Burundi. Ubwo ntimwofata akanya gakwiye ko gusuzuma ivyo bababwiye, mukanaraba ko inyungu z'u Burundi zubahirijwe koko. Ico twipfuza nk'abanyagihugu b'u Burundi niko iterambere ryonyaruka, nuko ivyo muriko muratubwira vy'ubukuri, ariko no gusuzuma ibivuzwe n'umudandaza nta kibi kirimwo. Gutyo rero Perezida Ndayishimiye ntiwizeza abarundi ivyo utazokwigera ukora. Perezida General Neva yagiye akunda kumvikana cane maramaza abategetsi. Perezida Ndayishimiye avuga ko Burundi bugiye gukira.
ati abarundi baribwe, abarundi barasahuwe. Barinze barihetse imyaka n'imyaka umutanda mubona mu ntoki gutya aho tubona mugabo hari umuntu yavuze ko nabeshya igihugu kandi nasaza ari ndongozi natumye bamubaritse neza kandi n'ubijeje turafise abantu barotse zerekana ko nk'ubu abazungu bamuhaye amahera ruba n'ivyo yarajejwe kugira binyene baravuga mugabo agaca bavuga uburundi burabakene babona ahantu dushobora gukura imiliyoni 50 ku kwezi z'amadolari mugaga kama wewe numira umukane tuzoza turaguha imfashanyo iyo mfashanyo rangaye kashika miliyoni 10 ku mwaka maka azi aho yokura imiliyoni 50 ku kwezi amurundi yaza aho bose namaze kugira tuze za mbere ndaba ko ari bwo yahingura namaze kugira barabonye ntajya ko kigacuma bace bashikiriza buryo bwawe twari twaravugana nabonye uwo muntu acyapa ujya ko nta ngo tuzidaye waheze umukuru w'igihugu sawa yarameze reka tujye twikoranira sizabaze igihugu igihe n'igihe muzovuga ngo umusuma mugane n'abasubanza muzomubera amashi jewe muzakumbwira ngo urumva amategeko batamushikiranganje utanagataka bigize kirazana umukuru w'igihugu n'umushikiranganje utanagataka umukuru w'igihugu n'umushikiranganje n'umushikiranganje w'abantu n'umubona niko namwinjiriraga ko niko nigije abantu jewe n'umushikiranganje w'urwaruka n'umushikiranganje w'intwaro hagati aba ana bafasha banje wewe bikunaniye ndavyikorera hanyuma niba babahemba ngo bunyegeze n'ubwiwacu uburundi bw'abarundi rero cyenda bushize ahabona abashapura bashapure ntibakure bahemba General Neva umukuru w'igihugu c'u Burundi Ndayishimiye Varisito avuga ko ibintu byose yamaze ko byifatira mu minwe. Abarundi rero babona ko uyu mukuru w'igihugu byabuze bishitse aho abona ko atabo bari kumwe muri buno butegetsi bwiwe. Benshi rero babona ko umukuru w'igihugu ukungene ariko arigenza muri kino gihe ibintu bidashobora kuza kumworohera kubera ko babona ko ivyo ariko arishira ko atazobyishoboza. Hari n'abandi bategetsi bavuze ko nimba yerekanye ko ataco bamaze kandi ko ibintu byose yovyikorana bityo rero bategerezwa kumureka bakaraba uko bimurangirana. Benshi bati Uburundi bwarigorewe. Ati none ni kubera iki umukuru w'igihugu bama bavuga ko iprona yakoranye n'abakoroni ababirigi byagenze gute imyaka 40 batwaye ngo abo bakoroni ntibababwire canke babereke aho hari ubutare. Iri jambo bama bitwaza ngo abakoroni simbona ico riba rigamije kuko batwaye imyaka 20 sinzi rero ko bashinze leta haba harimwo umukoroni. Nimba hariho umuntu adashigikiye ivyo bakora bamwita umukoroni co kimwe nawe nkibaza iki kibazo Bunyoni n'ukuntu tumuzi yahenzwe n'abakoroni. Ati aba bose bariko baracanamwo ababipfana babisangiye. Ati Burundi bwaraguye mu isanganya kuronka abarongozi nka Ndayishimiye. Iyi mitsi ariko aratabura mu kuvuga idolari rigeze ku 6,700 mugabo ari kuvuga ubusa imbere y'abantu. Ati mu Burundi nta kindi mbona gisigaye habuze umugambwe mushasha w'ugwaruka Genzi uhurikiyemwo n'abafise inyota y'iterambere na demokrasi bigezweho kuko amahoro yo yumengo turi nayo kuko n'abategetsi bose n'imigambwe dufise ntaho kwizegwa mbona uzodushikana ku ndoto zacu kabisa. Ati ntaho kwizegwa mbona uzodushikana ku nzego za ku ndoto zacu kabisa. Bati OBM nta jambo igifise muri ico gikorwa kuko umukuru w'igihugu wenyene yasize atanze numero yiwe ya WhatsApp. Ati abizi bijanye n'ivy'ubutare injeniyeri mineri bamwandikire wenyene kuri numero yatanze hama paeje nayo ngo yatahatanzwe ngo abo nyene ngo batange dossier zabo ku buhinga ngurukana bumenyi kuri linki yatanzwe na paeje. Ibihushane OBM ijejwe iki? Umukuru w'igihugu we ngira yarabonye ko bamukorera nabi paeje yoyo aho naho ijemwo gute. Ati
kumaze igihe kinini uri kumwe n'abo bafasha Uburundi wakoze iki kugira imfashanyo ziboneke? Reka twigwane ko kuko n'imbere y'abakoroni ba sokuruza bacu barigwanako kandi bari babayeho neza. Mbega wompa akarorero k'igihugu kimwe co muri Afurika catejwe imbere n'imfashanyo? Ati ijambo abakoroni mu kwiyamamaza mutubwira ibyo muzokora twabatora hagera ibijana atagikozwe. Ubu naho ngo ubutare ngo abakoroni mu mezi 3 ubutare ntibuzoba bukivugwa kuko muzoba mwagabuye hagati yanyu, biragiye uko atakimazi mumariye igihugu. Ati jewe kugira nirirwe merewe neza, ati numviriza kanguka nkarenza ko aka gospel nkaca nigira, nasanze kuza ndumviriza disikuru z'uyo mujama hariho umugera mba nshize muri carnival bigatuma nirirwa ndiyumvira nabi. Ati mu bisanzwe kubera mu bijanye no gucukura ubutare harangwa nk'ubunyonyezi bwinshi, ugasanga bariko barabwiba. Jewe nosaba leta ko mu minsi yo kubwimba boza barabicisha kuri RTNB live kugira buri murundi wese acungere neza itunga rusangi. Abo basumira inda ntibabyikubire, nibamureke n'ukuri akore yidegemvya adushikane uco yifuza. Nta rugo rutegekwa n'abagabo babiri ruba rusambutse. Ati General Neva ahanganye n'ibihanganye bikomeye ntibamwipfuriza gutwara, ahubwo babona ko nabo yoba bisa bagatwara. Mbega harya Nikeri nibivugwa ko yacukugwa mu kiringo c'imyaka 50, none habuze iki ngo tugirire abakire? On est à la veille des élections. Iki gihe usanga kiryoshe wumvirije amajambo avugwa kandi kiranatera ubwoba iyo wihweje ibikorwa n'inyifato za bamwe. Reste calme. Ati idolari rimwe ringana n'ibihumbi 6,500 y'amarundi. Iniforume y'umwana yiga primaire ni ibihumbi 18. Ikaye imwe buca nayo igura angahe? Iyo rero tutabaye muri kahise twibera muri kazoza, ntiryari tuzoba muri nubu. Ati amajambo make ibikorwa byinshi, nibakureke perezida utungishe abarundi, ariko karya gasiha ko muzu urajuga kubita ku ntoke kuko nikaja kuvyorosha. Uyu mugabo yamana ururirimbo ruvyinwa ntirutambwe, nta kintu na kimwe avuga ngo kije mu ngiro. Mu yindi ndwi uzomwumvana urundi we ntibimugora kuririmba kuko ntategura. Abahanuzi biwe bafise akazi kenshi, gusa barakwiye guhagarikwa, ntaco bariko barakora. Jewe nama ndababarira politiki y'u Burundi iragoye cane n'ukuri. Mugabo igihe kizogera bigende neza, nta mvura idahita. Gusa mbona abajene bose bohinduye ibintu mwarigiriye kabisa. Zambia, Kenya, Congo, South Africa, Rwanda, ariko mushaka ko bigenda gute? Impinduka izova mu ijuru ngo pwa. Komeza gusenga rero mugabo, ntidushaka gusubira imutabira. Oya, ubutahazi arabaza abahaciye, kandi mwibuke neza ko ushaka amahoro asasira ubutungane, ahatagira ubutungane na terambere rihaboneka. Ni byinshi bamwe n'abandi bagiye baravuga bati harya ko twari nimero ya mbere mu bihugu bikenye, ubu nibaza ko yeseyi n'Ubushinwa tugiye kuvyereka. Ubworo bw'ikirenge rya dolari badukangisha faranga rimwe ry'u Burundi rigiye kuriruta. Ababitahuye mudashaka kugora perezida, tuvuge tuti ashihehe no guhangayika. Abarundi benshi bagiye bavuga kuri ivyo byavuzwe na perezida Ndayishimiye, ariko amakuru dufise twe ntahumuriza. Icuka kibi mu ndongozi, perezida Ndayishimiye bamaze kumutako ibintu byose, naho ubwiwe yamaze kuvuga ko ibintu yavyifatiye mu minwe, gutyo rero ko ataco agikeneye bamufasha, kuko arazi ko aba bose ari ukumutobera.
biratangaje ariko kubona umukuru w'igihugu aza abantu bishe igihugu akabandanya kuvuga ko yababariye, akabandanya kuvuga ko atazobakora ko kuko bashaka kumuta wenyene. Umengo igihugu nta bantu gifise, nta ncabwenge gifise, nta bashobora kurongora igihugu gifise, ahubwo bamwe bati ariko aratinya gusambura uwo mugambwe wiwe CNDD-FDD kuko ivyo bisuma vyose niho biva. Gutyo rero umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito yaramaze kubona ko atakindi yokora mu gihe yoba ku izo ndongozi zose yoba akuye n'umugambwe CNDD-FDD. Ni vyinshi rero mu biba vyagiye biravugwa, haba havuzwe amakuru adasanzwe, amakuru aba yavuzwe mu binyamakuru, ayo tuba twavanye mu masoko yacu n'ibindi vyinshi bigenda bigarukwako. Mu kanya gato rero ndaza ndabaha n'izindi nkuru, ntuje kure urafyonda kuri subscribe maze uko turaje dushirako inkuru iraje gushikira mu bambere.